Iriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza ngaha ku mboneshakure yacu kandi yanyu ICTV. Umwanya w'amakuru agezweho avugwa cane tugenda tubashikiriza ibitandukanye bivugwa muri politike, ubutungane, agateka kazina muntu, umutekano ndetse no mu bindi bisata vyose. Amakuru akagushikira mu bambere iyo wafyonze kuri subscribe. Mu ntwaro zitandukanye ubutungane bw'u Burundi bwamye bwiganziwe n'abaniryo baca urubanza baravye ivyo abakuru bashaka. Mu mateka y'u Burundi hari umucamanza umwe rudende yubahutse kurengera iterabwoba yakorewe n'amahera yemerewe maze aremanga ko ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu cari gitandukanye n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Uyu mucamanza ni Silivere Nimpagaritse yari icegera c'umukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Ubutwari bwa Silivere Nimpagaritse akaba avuka muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Yize igisata c'amategeko muri kaminuza y'u Burundi akirangiza mu 1998. Aho aviriye mu mashure, Silivere Nimpagaritse yarakoze muri sentare y'intango ya Musaga, yarabaye umucamanza muri sentare nkuru ya Bujumbura Meri, icegera c'umushikirizamanza wa Republika mu Cibitoke. Muri 2008 Silivere Nimpagaritse yagenwe kuba umucamanza wa sentare Ahinyuzwa, nayo muri 2014 Perezida Nkurunziza yamugenye kuba icegera c'umukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Igenwa ryiwe umwaka umwe gusa imbere y'amatora ya 2015 ryakiriwe nabi n'abaharanira agateka ka muntu be n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Bose bamubonamwo umucamanza atigenga agiye gufasha Nkurunziza kuronka ikiringo ca gatatu cari giteye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Aho niho yatangarije bose abashigikiye ikiringo ca gatatu n'abakigwanya. Niwe mucamanza wenyene yavuye yemanga ko ico kiringo gihonyora ibwirizwa shingiro, mu gihe abandi batatu babibona nkawe batewe ubwoba bagahindura aho bahagaze. Uko niko Silivere Nimpagaritse yanditse amateka mu butungane bw'u Burundi. Mu gihe sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko iherutse kwemeza ko ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza cahonyanze ibwirizwa shingiro n'amategeko y'uwo muryango, izina rya Silivere Nimpagaritse rizama ryibukwa nk'iry'umugabo yahagarariye ukuri mu gihe kitoroshe. Sentare yari igizwe n'abacamanza batatu, bose bagenwe na Petero Nkurunziza. Ntidukunze kuvuga ubwoko bw'abantu, ariko twihweje ingene ibijanye n'ikiringo ca gatatu bikunze kwambikwa amoko, dushimye gushirako ubwoko bw'abacamanza. Hari benshi baza gutangara babonye ko ivyo bigishwa ari ikinyoma, kuko muri iyo sentare abahutu batatu kuri bane ntibari bashigikiye ukwitoza kwa Nkurunziza, mu gihe abatutsi babiri kuri batatu bo bari bagishigikiye ko Nkurunziza yitoza ubwa gatatu. Abari bagize iyo sentare yari Charles Ndagijimana yari umuhutu, umukuru wa sentare. Harimwo kandi Silivere Nimpagaritse umututsi, icegera c'umukuru wa sentare. Kazamwo Salvatore Ntibazonkiza yari umuhutu, Benoit Simbananiye yari umututsi, Pascal Niyongabo yari umuhutu, Aime Laurentine Kanyana yari umututsi, Claudine Karenzo nawe yari umuhutu. Intahe ya Silivere Nimpagaritse. Umucamanza Silivere Nimpagaritse amaze guhunga yaratanze intahe ku kungene urubanza rwo kwemeza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza rwagenze. Intahe yayitanze mu Gifaransa mu kinyamakuru Iwacu. Hano tubaha uduce tw'ivyo yavuze. Intahe yiwe ikoze mu matariki y'ingene ibintu vyakurikiranye.
Mu mwanya wa mbere Silivere Nimpagaritse yibutsa ingene muri sentare abacamanza bari bipfuza ko batokwigera babazwa ibijanye n'ikiringo ca gatatu, muri bo nta numwe yigera yerekana aho ahagaze kuri ico kibazo. Kuwa 25 Muramukiza 2015 umugambwe CNDD-FDD wemeje Petero Nkurunziza ko ari we azoserukira mu matora y'umukuru w'igihugu. Abacamanza bariruhukije kuko bibaza ko ikibazo giheze batakikibajijwe. Bukeye kuwa 26 z'ukwezi kwa kane 2015 hatanguye imyiyerekano y'abanyagihugu biyamiriza ihonyangwa ry'ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha. Mu butegetsi batangura kwibaza ingene ico kibazo bazogisohokamwo. Twumve uko Silivere Nimpagaritse avuga ivyakurikiye. Kwigenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa kane 2015 mu gatondo niho haza ikete ry'abakenguza amateka 14 bose bo muri CNDD-FDD basaba sentare gutomora ico ingingo za 96 n'amajana 302 zibwirizwa shingiro zisigura. Izo ngingo zose zari zijanye n'ikibazo cyo kwitoza k'umukuru w'igihugu. Ingingo ya 96 yagira iti: umukuru w'igihugu atogwa n'abanyagihugu bose, atoregwa ikiringo c'imyaka 5, ashobora gusubira kwitoza irindi rimwe. Ingingo y'amajana 302 yari mu gice kijanye n'ikiringo ca mbere c'inyuma y'intwaro mfata kibanza. Agace ka mbere kayo kagira kati: mu buryo budasanzwe umukuru w'igihugu wa mbere w'inyuma y'intwaro mfata kibanza atorwa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka ziri kumwe ku rugero rwa 2/3 vy'abagize izo nzego. Twese twari tuzi ko iyo ngingo yerekeye Petero Nkurunziza wenyene, ni ukuvuga ko abo bakenguza amateka 14 bari batubajije nimba Perezida Nkurunziza arekuriwe kwitoza ubwa gatatu. Kwigenekerezo rya 29 z'ukwezi kwa kane 2015 twumvikanye ko tuzoja mu mwiherero wo kwiga ico kibazo. Bukeye uwo munsi twawumaze dusoma ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha kuko ariyo ibwirizwa shingiro ryakomokako. Kuwa 30 z'ukwezi kwa kane 2015 isaha 2 z'igitondo twahuriye ku ngoro iri kwibarabara ryitiriwe Umuganwa Rudoviko Rwagasore. Inama twayikoreye mu biro vy'umukuru wa sentare Charles Ndagijimana uko twese twarindwi. Wenyene ubwiwe niwe yandika ibihavugirwa vyose. Tugitangura yatubwiye ko twokora tunyarutsa kugira twirinde abo hava barondera kwivanga mu ngingo yacu. Aho twari twibaza ko avuga ukuri, umukuru wa sentare yategerezwa kubaza umwe wese muri twebwe aho ahagaze kuri ico kibazo. Niko guhera kuri Salvatore yari inararibonye muri twese, nawe asaba ko bikogwa uko bisanzwe bigenda. Tugahera nyabuna kuri Mushasha muri twese. Uwatanguye guhabwa ijambo yabaye Claudine Karenzo. Nijwi rituje cane, akoresha amajambo asanzwe kandi yumvikana. Claudine yavuze ko dutegerezwa kwisunga amasezerano ya Arusha kugira dutahure ingingo za 96 n'amajana 302. Yibukije ingingo y'indwi agace ka gatatu kayo masezerano muri protokole ya 2 ahanditse ko umukuru w'igihugu atoregwa ikiringo c'imyaka 5 kandi ko arekuriwe gusubira gutorerwa ikindi kiringo kimwe gusa. Ati nta numwe arekuriwe kurongora ibiringo birenga 2. Kubijanye n'ingingo y'amajana 302 y'ibwirizwa shingiro
yibukije ko iyo ngingo ihuye n'agace ka 10 k'ingingo ya 20 yo muri protokole ya 2 y'amasezerano ya Arusha. Gutyo aba arerekanye ko iyo ngingo itari ukwayo. Sharire yaciye amuhagarika kugira ntabandanye iciyumviro ciwe, amusubizamwo nk'umwana mutoyi. Nticabujije ko Claudine arangiza iciyumviro ciwe agira ati uku kwitoza kwa gatatu ntikwemewe n'ibwirizwa shingiro. Amajambo yiwe yakurikiwe n'agacerere kenshi. Naje aho ndi ntangura guharura nti ico ni kimwe ku busa. Ijwi ry'umukuru wa sentare ryari ryamaze guhinduka hageze guha ijambo Aimé Laurentine Kanyana. Aimé na Claudine bose bava Ingozi ariko ntibasangiye ubwoko. Aimé ni umututsikazi mu gihe Claudine ari umuhutukazi. Agitangura kuvuga gusa vyaciye vyumvikana ko Aimé adasangiye iciyumviro na Claudine. Ariko icatangaje muri vyose n'ingene atajambo na rimwe rijanye n'amategeko yigeze akoresha. We yavuga ngo abari mu myiyerekano bakorana n'abafronderi. Abasenidede bari baherutse kwiyamiriza ikiringo ca gatatu. Akongera koko imyiyerekano ikaze mu makaritsiye agwiriyemwo abatutsi. Yaguma avuga ivy'amoko ku buryo natanguye kwibaza ubwoko bwiwe bw'ukuri ubwaribwo. Vy'ukuri ntaco yigeze avuga ku kibazo twari twabajijwe, ntaco yigeze avuga ku masezerano ya Arusha canke ibwirizwa shingiro. Mu mutwe nshandaharura ntikibaye kimwe ku kindi. Uwakurikiye gufata ijambo yabaye Pascal Niyongabo. Nawe ni umuhutu ava mu Kayanza, intara yari muzo nkuru nziza yakunda cane. Naratangaye numvise amajambo yavuze. Ubundi nari ndamuzi nk'umuntu yubaha cane abakuru. Nta vyinshi yavuze, we yahagaze ku mategeko gusa. Kubwiwe ingingo y'amajana 32 y'ibwirizwa shingiro nta ruhusha na rutoyi itanga rwo gukora ikiringo ca gatatu. Yerekanye ko ijambo exceptionnel ryakoreshejwe muri iyo ngingo riterekeye ibitigiri vy'ibiringo, ahubwo ko ryerekeye ingene umukuru w'igihugu yatowe mu kiringo ca mbere. Aca arangiza agira ati amasezerano ya Arusha yaratomoye neza ko ata mukuru w'igihugu n'umwe azorenza ibiringo bibiri. Naje aho ndi nti bibaye 2-1. Uwakurikiye yabaye Benoit Simbarakiye, umututsi yari yagenwe muri 2009. We amajambo yiwe cari igipfungu. Vyarumvikana ko adashaka kurwanya ikiringo ca gatatu, ariko kandi bikumvikana ko atagononokewe. Ibintu yavuga vyari bimeze nk'umuzingi utagira iyuja. Ntiyabaye nka Aimé atavuze amategeko. We yaravuga ingingo ya 96 ariko ntiyacisha mu kanwa ingingo y'amajana 32 canke amasezerano ya Arusha. Vyagezaho Salvatore yumva ashavuye aramubaza ati tomora aho uhagaze, ni ego canke oya. Benoit ntiyigeze atomora, vyarangiye ari igipfungu. Aho ndi nti birabaye 2-2. Uwa gatanu mu gufata ijambo yabaye Salvatore Ntibazonkiza, ni umuhutu yagenwe muri 2009. Niwe yari inararibonye kuturusha twese. Ivyiyumviro vyiwe twaravyubaha. Agitangura kuvuga yazanye ivyiyumviro vyerekana ko umukuru w'igihugu atarekuriwe gusubira kwitoza. Nawe aributsa ko ingingo ya 96 ihuye n'ingingo y'indwi y'amasezerano ya Arusha protokole 2. Ingingo y'amajana 32 nayo ihura n'ingingo ya 20 y'amasezerano ya Arusha. Yerekanye ko amasezerano ya Arusha yateguye vyose ko amahoro yagarutse mu Burundi kubera ivyumvikanywe muri ayo masezerano, ko dutegerezwa kuyakingira bene ibwirizwa shingiro.
niho yaca yibutsa ingingo ya 8 y'ibwirizwa shingiro ivuga ko amatora ashobora gukorwa n'abanyagihugu bose suffrage universel direct canke se agakorwa n'abaserukira abanyagihugu suffrage universel indirect. Aca arangiza avuga ati amatora yo muri 2005 yakozwe n'abaserukira abanyagihugu kandi yuguruye ikiringo ca mbere ca Petero Nkurunziza. Aho ndi mba ndaharuye ni 3-2. Nanje mba ndashikiriwe, nabanje gukora icegeranyo kigufi c'ivyari bimaze kuvugwa, nderekana ko ivyo Claudine, Pascal na Salvatore bari bavuze ari byo bihuye n'amategeko. Narerekanye ko ikibazo twagira twige cari caramaze kwishurwa n'amasezerano ya Arusha mu ngingo y'indwi agace ka mbere A. Narasubiriye ndashimangira ko twari dufise ibwirizwa shingiro rikomoka ku masezerano ya Arusha kandi ko ariyo twategerezwa kwisunga kugira dutahure ivyo ibwirizwa shingiro rivuga. Nuko ku vyiyumviro 6 vyari bimaze gutangwa, 4 ntivyari vyemera ukwitoza kwa gatatu kwa Perezida Nkurunziza. Aho twari tugeze isaha 4 z'igitondo, umukuru wa sentare niwe yari aramukiwe. Umwanya wose twamaze tuvuga we yari ku mashini yandika, hamwe yaranafata itelefone kumbure akandikira bamwe muri twebwe abagabisha. Agitangura kuvuga yaciye aja ku mvo za politike. Ruguriye Twamugina dutegerezwa kugaba kubera tugira dufate ingingo ihambaye kuri kazoza ku Burundi. Niyo mpamvu nshigikiye kino kiringo ca gatatu, nipfuza kubasaba ko twocita ikiringo kidasanzwe. Nduguruye Twamugina ntaco yigeze avuga ku ngingo ya 96 n'amajana 302. Ingingo ya 96 ni y'amajana 302. Bisanzwe hari gukurikira ko duharira ivyiyumviro vyatanzwe kugira turonke aho duhuriza, ariko ntivyashoboka. Twari dufise ivyiyumviro ataho bihurira kuko bamwe mu bakoresha ivyo amategeko avuga, abandi bagakoresha ivyiyumviro vya politike. Nuko tuguma ari 3 bashigikiye ko umukuru w'igihugu yitoza bwa gatatu na 4 batabishigikiye. Inyuma y'isaha 6 umukuru wa sentare yadusavye ko tugira akaruhuko, ariko twagumye ku kazi. Nawe aca ariyugarana mu biro atangura gutelefona. Ntitwamenye abo yahamagara. Twasubiriye kugaruka amasaha agiye, ariko naho nyene birananirana ko twumvikana. Twahavuye twumvikana ko twobandanya bukeye kuva isaha 2 z'igitondo. Umukuru wa sentare yatwemereye ko azoza azanye icegeranyo c'ivyo twashitse ko note de délibéré isaha 1 y'ijoro. Niho twasezeranye. Jewe nataha mu Carama, mfata imodoka ndagenda. Ngeze kumutakura, telefone irahamagara, nditaba, nsanganisha rire Ndagijimana. Yansaba ko ngaruka ku kazi, ndamubwira ko bagije, ariko arashimika ngo nsubireyo. Nsubiyeyo nasanze ari kumwe na Aime Laurentine Kanyana mu biro. Niho yangabisha ati wakoze ibidakogwa, urahejeje guhemukira umukuru w'igihugu. Ibi bintu birashobora kugukwegera bikomeye. Nk'umugenzi ndagusavye uhindure aho uhagaze. Ruguruye Twamugina. Aime nawe nyene ntako atagize ngo ampinduze iciyumviro. Nabaye nk'ubemerera, ndabasaba ko hamwe bukeye bosubiramwo ivyo bahejeje kumbwira. Ndabasaba ko hamwe bukeye bosubiramwo ivyo bahejeje kumbwira, bakabivuga imbere y'abandi, ko nanje nzogaragaza ko nange
gerageza guhindura. Nashaka uko ndahava ndonke n'akanya ko kumenya ko n'abandi bariko babagira gutyo. Nahavuye isaha 3 z'ijoro ndananka ko bampa abapolisi bamperekeza. Ngeze muhira niho telefone yasubira guhamagara. Umugabo ntazi avuga ko akora mu iperereza ambwira ngo nduguruye Twamugina, muriko murakinira kuri kazoza k'igihugu. Nduguruye Twamugina. Ndamubajije uwari aca arazimya. Mu nyuma narahamagawe n'abandi benshi bampanura nk'abagenzi, ariko hose nkaguma mbaza uwababwiye ivyo twavuze, ariko bakampa inyishu zidatomoye. Nk'igihe c'isaha 5 z'ijoro niho nahamagagwa n'uwundi we yavuga antera ubwoba, arakankama, arantuka. Narumva ko ijwi ndarizi, nca ndamubwira nti murihenze generali. Nawe anyishura ngo ninde yakubwiye ko ndi generali? Aca arazimya. Nazi neza ko yari generali Ndakugarika, umugenzi w'umukuru w'igihugu, akaba n'umugenzi wa General Adolphe Nshimirimana. Aho niho natahuye ko ibintu binkomeranye. Ndahamagara Charles Ndagijimana kugira ndamumenyeshe iterabwoba nariko nagirirwa, kandi ko ibanga ry'umwiherero w'abacamanza ryamaze kumeneka. Numvise Charles adatangaye, ahubwo nca numva umengo na wa mujenerali bari kumwe. Iryo joro naragerageje kuryama biranka. Isaha 10 z'ubuca nca ndimura umuryango ndawujana ndawujana aho bita kuri centre communautaire Mwirohero, iruhande y'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Mbega vyavuye bigenda gute ngo sentare yemeze ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza kandi umurwi munini w'abayigize batari bagishigikiye? Vyagenze gute ngo Silver Nimpagaritse have akomuka hanze y'igihugu? Tuzobibona mu gice ca kabiri c'intahe ya Silver Nimpagaritse.